Ndabaramutse nongere ndabaha n'ikaze mu makuru mu Kirundi yo kuri uyu wa gatandatu Gitugutu, nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Kwigenekerezo rya gatanu Gitugutu ku mwaka utashe, Uburundi burifadikanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi wahariwe umwigisha. Uwo munsi ukabushitse mu Burundi gisata c'indero gihanzwe n'ingorane nyinshi. Nta gihugu na kimwe ngo gishobora gutera imbere kidakoreye mu butaka bw'isi, kuko umuntu kugira aronke ico afungura ategerezwa kuba yarimye. Namwe yavugwa mu makungu mu gihugu ca Misiri, uno munsi niho haza kuba ibiganiro hagati y'igihugu ca Israel na Palestine. Ivyo biganiro bikaba biza kuba bishingiye ku guhanahana abafungwa n'abanyurujwe hagati y'ivyo bihugu. Mukanya turaja mw'idonido ryano makuru. Obe Albakaze akaba ari ariko aramfasha mu buhinga bw'ivyuma, nayo jewe Fleury Bernice ahishakiye akaba ari jengira ndabashikirize ano makuru. Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura. Nkuko nari mpejeje kubashikiriza mu ngingo nkuru zano makuru, kwigenekerezo rya gatanu Gitugutu ku mwaka utashe, Uburundi burifadikanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi wahariwe umwigisha. Uno munsi ushitse mu Burundi gisata c'indero gihanzwe n'ingorane nyinshi. Manuma Antoine arongoye urunani rw'amasendika mu gisata c'indero n'inyigisho FENASEB avuga ko igisata c'indero gihanzwe n'ubukene bw'abarimu, agashara k'intica ntikize hamwe n'izindi. Manuma akavuga kandi ko bituma bamwe mu barimu bata ubuzi bakaja handi. Icivugo c'uno mwaka kikaba kivuga kiti nihatangwe intumbero nshasha kugira igisata c'inyigisho kirangwe n'inama n'ingingo. Tega yompi Manuma Antoine arongoye urunani rw'amasendika mu gisata c'indero n'inyigisho FENASEB. Ico civugo kije hageze kuko ibibazo bihanze umwigisha ni vyinshi. Ubwa mbere umushahara w'intica ntikize, agahembo umwigisha aronswa muri kino gihe nikakijanye n'ubuzima tugezemwo, bikabaca inkokora. Leta nayo ikaguma ivyiyobagiza, ariko arico gituma abigisha n'abandi bakozi bo mu gisata c'indero batari bake batakazi ku bwinshi baja kuronderera ubuzima ahandi. Naho leta yibaza ko izoja irabasubiriza ko bagiye, nta muturama uzoboneka, kuko ku bakiri batoho kwigisha ni akazi ko kurindirira ko ubuzima bundi. Ubwa kabiri ubukene bw'abigisha. Abigisha bashasha tegekanijwe kuronswa akazi bashika 2,200, ariko abakenewe barenga 10,000. Mbere ico gitigiri kikaguma ciyongera mwanya genda kubera abatakazi, bituma inyigisho zihungabana. Nkenerwa ko leta yongereza uburyo bwo kwinjiza abigisha kwiye, abari ku mirimo nabo kabashimisha kugire bagume ku kivi. Ivyo gukoresha abakorera bushaka ntaco biheza ngo bimarire abaregwa, kuko nta mukozi yokora neza dahembwa. Ubwa gatatu ugatunganirizwa mu vyo bafitiye uburenganzira. Tunganywa bishasha ry'imishahara byaranzwe n'utunenge twinshi twari twatanguye gukosorwa, ariko vaho hashiriweho abategetsi bashasha hisunzwe indinganizo nshasha y'inzego z'igihugu, byose bisa n'ivyahagaze. N'ibikorwa by'umugwi wari washinzwe ngo usuzume uko umugambi wo gutunganya imishahara gushasha wifashe byahagaze, atani cegeranyo kiraboneka. Mu bisata vy'inyigisho za kaminuza yegukira leta ho abakozi bararindiriye ishirwa mu ngiro ry'uwo mugambi, amaso ahera mu nzira. Ubwa kane ibitigiri vy'umurengera mu mashuri. Hari birasi usangamwo abaregwa benshi bashobora kurenga n'ijana. Bimeze gutya umwigisha ntashobora gushikiriza inyigisho z'akanovera abana bose, mbere n'uburuhe bukaba bwinshi. Ibyo bigatumwa n'ibirasi bidakwiye n'ubukene bw'abigisha. Uyu mwaka leta yemeye guha akazi Manuma Antoine agasaba ko hoba urwego rwo kuganiriramwo kugira ivyo bibazo bihanze ico gisata bitorega umuti. Subira mu mutege yompi. Kugire ivyo bibazo vyose bere n'ibindi bitavuzwe bitorega umuti urama. Urunani rw'amasendika mu gisata c'indero n'inyigisho mu Burundi FENASEB tubona ko ari ngombwa habe inama n'ingingo hagati ya leta n'abaserukira abakozi. Nivyo ubushikiranganje bujejwe indero buraduha umubonano, ariko ibiganiro ntibishemeye kuko nta rwego rwo kuganiriramwo ruhari, bere akaba ata n'amasezerano dushika. Leta nitera intambwe rero, tanga intumbero nshasha kugire ibiganiro bitsimbatare mu gisata
c'indero n'inyigisho. Manuma Antoine arongoye urunani rw'amasendika mu gisata c'indero n'inyigisho FENASEB. Tukiri mu gisata c'indero nyene, ishure ry'indaro ry'Imurore muri komine Gisagara mu ntara ya Buhumuza rirahanzwe n'ubukene bw'amazi buharangwa. Desire Rukerebuka umuyobozi w'iryo shure avuga ko abanyeshure baca baja kuvoma mu myonga yegereye iryo shure, ibituma ivyigwa vyabo bihungabana, bakagira ubwoba ko bashobora kwandura indwara zituruka ku isuku rike. Ino nkuru na mugenzi wacu Patrick Irakoze. Ubwo bukene bw'amazi meza urangwa ku ishure ry'Imurore muri komine Gisagara mu ntara nshasha ya Buhumuza bwunyurwa n'imodoka yahora ibafasha mu gusuma eka mbere no gusenya inkwi zo gukinjika ibifungurwa. Desire Rukerebuka umuyobozi w'iryo shure ry'Imurore aremeza ubwo bukene bw'amazi meza, akavuga ko ubuyobozi buca bwikora kuri abo banyeshure bakaja kuvoma mu myonga yegereye iryo shure. Ubwo bukene bukaba buva ku bigega vyo mu isoko rigaburira iryo shure vyagabanutsemwo amazi kubera ici, bigatuma amazi agabanuka ku rugero rwaho abanyeshure baburayo bakoresha. Ariko mu kurindira ko amazi aboneka babandanya bikora ku bikono bibiri bahora bakinjikamwo imfungurwa, bagaca babishira imbere y'utuzu twa sugumwe tw'abigeme hamwe n'abahungu kugira abe ariyo bakoresha mu kugira isuku naho bitaba bishemeye ku rugero bifuza. Bakagira ubwoba ko bashobora kwandura indwara zituruka ku isuku rike. Amazi yo gukinjika rero hamwe n'inkwi bica bironderwa n'abanyeshure, ibituma bibacereza gukora ibindi bikorwa byo gusubiramo ivyigwa baba bize. Desire Rukerebuka umuyobozi w'iryo shure agasaba leta kubaba hagufi kugira ico kibazo gikosorwe, yongere ibaronse imodoka ifasha gusenya inkwi zo gukinjika kuko iyo bari bafise imaze igihe yarapfuye. Ivyo navyo bakaba barabishikirije ubushikiranganji ariko bakaba batarabironkera inyishu. Patrick Irakoze, reka tugushimire. Nta gihugu na kimwe ngo gishobora gutera imbere kidakoreye mu butaka bw'isi, kuko umuntu kugira aronke ico afungura ategerezwa kuba yarimye. Ivyo twambara navyo nyene biva mw'isi, ivyo navyo bigafatana no korora kugira haboneke intabire hanyuma bigahingurwa. Bivugwa n'umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor Ntawontuye mu kiganiro yagiranye n'abarongoye abandi co kuri uyu wa gatandatu Gitugutu. Nestor Ntawontuye akavuga kandi ko leta iriko irashira umutahe mu guteza imbere igisata c'uburimyi n'ubworozi, ariko ngo intambamyi nuko abafise uburyo batabukoresha muri ico gisata. Tega yompi Nestor Ntawontuye. Mu bworozi, mu mashirahamwe ariyo mayizine de transformation canke no mu bindi bisata koko bivyara umusaruro. Niho rero twaciye tuyumvira muri leta ko amatongo yose ya leta abayakeneye ko twoyabaha bakayarima, ntihagire itongo risigara rya leta ritariko riravyazwa umusaruro. Turavuga kandi duti ku bantu bazoba bakwije ivyangombwa bakorora ibitungwa twavuze haba tubabwira yuko tuzobafasha mu kubaha akarusho yuko ari deni basavye dushobora kubarihira umwaka wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu novuga ya mahera basaba bimwe bita ama intérêt muri banki kugira abanze aronke nawe ukuntu ashobora kuzoriha iryo deni yabanje novuga iyo entreprise yiyo cyangwa uwo mutahe yabanje kuvyaza umusaruro. Turavuga kandi yuko nk'ivyo bazoba bakuye hanze kugira koko turabe yuko abantu baba bafise uburyo b'abanyamitahe baze nabo bashiremwo imitahe tugwize koko umwimbu yaba mu burimyi, mu bworozi ndetse no mu bisata by'amahinguriro. Rero twace tuvuga duti abazoshobora kuronka ubwo burusho n'abantu bazoba bafise igitabo c'imigambi avuga ati ngomba gushitsa kuyinka kunka amajana 2. Ushobora kuvuga ati umugambi je mu mwaka wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu zoba nkwijije nk'amajana 2. Uyo rero tuzomuha ubwo burusho ingurube amajana 5 kuzo zizimbuka n'ingoga, impene amajana 100 nazo nyene zimbuka n'ingoga, inkwavu amajana 3. Aho rero haca haba amasezerano hagati y'uwo muntu yaje gusaba iryo tongo azokoreramwo na leta kugira ntahave yibaza ngo twarimuhaye burundu, amenye yuko ari ntizo.
Nestor Ntawunuye ni umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi. Inyuma y'akaruhuko gato ano makuru arabandanya. Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura. Ubuyobozi bwa komine Mukaza buragabisha uzofatwa atakoze isuku ahaba canke akorera ko azobihanirwa hisunzwe amategeko, kuko kugira isuku bituma tugwanya za ndwara za korera n'izindi zose zituruka kw'isuku rike. Aline Bigirimana, musitanteri wa komine Mukaza, asaba kandi abanyagihugu arongoye kubungabunga amahoro n'umutekano. Aline agasigura ko hatari umutekano atabikorwa vy'iterambere biharangwa. Tega yompi Aline Bigirimana. Umuntu wese bizoboneka ko imbere y'ahaba canke imbere y'ahakorera adasukugwa azoronka ibihano birategekanijwe n'amategeko. Benshi ndazi ko mutaba ngaha, muba mu yandi makartie muga mukaza kuronderera ubuzima ngaha. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Dusabe rero uwo mwanya mwaje kurondera ubuzima ngaha mutige mu, ariko urashobora kuraba ukibasha ukamubwira uti kubura ngaha iraguhemba. Mugabo ukabona neza aho usanzwe ukorera hari isuku kugira ngo tugire iki tugwanye za ngwara zakorera dutanguye kwibonekeza ngaha muri komine yacu ya Mukaza. Korera niyaza nta n'umwe izoreka ab'umusirimu ab'umunyabirata ab'umutari umunyabirata korera nicagura yamaze kuhashira. Nico gituma rero ndabahamagariye ubwa mbere na mbere kuraba neza ko umuntu wese akorera hari akazu kasa ahantu tuzokwinjira tugasanga hakorera abantu canke hari ubunywero canke hari uburiro hatagira akazu kasugumwe gasukuye neza, uwo muntu ibihano bitegekanijwe n'amategeko bizoca bifatwa ubwo nyene kuri uwo munota nyene. Ama rero ndabahamagariye no kumvira indongozi zanyu iyo zirabwiye ziti sukura hanahana itabire mu bubahiriza. Kubera iki nibo bituma batumwa nabo hejuru yabo, batumwa n'amategeko. Nimwabagarariza muriko muragarariza abadutumye, kandi abasaba ahanini isukura aho dukorera. Icya kabiri kubungabunga amahoro n'umutekano aho dukorera naho tubaye. Amahoro n'umutekano nikarahara mu ruganda ntibacura, nitwayabura akaduca mu myanya y'intoki mwibaza ngo muzozinduka kudandaza muri tudandaza kubera dufite amahoro. Tuyabungabunge rero abo bose bagomba kuduhungabaniriza amahoro n'umutekano nimubafate, nimuberekane murafite indongozi, murafite ababarongoye. Ndaza aha muri vire mu masoko mudandariza muri mu masosiyasiyo. Rero muri ayo masosiyasiyo yanyu vugana ivyerekeye iterambere, vugana ivyerekeye isukura, vugana n'ivyerekeye kubungabunga amahoro n'umutekano. Inkuru ya nyuma y'ano makuru muyavugwa mu makungu mu gihugu ca Misiri. Uno musi niho haza kuba ibiganiro hagati y'igihugu ca Israel na Palestine. Ivyo biganiro bikaza kuba bishingiye ku guhanahana abafungwa n'abanyurujwe hagati y'ivyo bihugu. Muri Aziya naho umwuzure uturutse ku mvura nyinshi umaze guhitana abantu barenga 60 bo mu bihugu vya Nepal n'Ubuhindi. Ni inkuru dukesha iradiyo y'Abafaransa RFI tukayisomerwa na mugenzi wacu Nobel Nahayo. Ivyo biganiro rero ngo biza kuba bishingiye mu guhanahana imfungwa z'abanya Palestine zafunzwe ndetse n'abanya Israeli banyurujwe. Ivyo bikaba vyashikirijwe n'umuhuza aza kuba arongoye ivyo biganiro mu gihugu ca Misiri. Inyuma yaho umuhari Hamas wemeye kurekura abo banyurujwe, umushikiranganje wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu yashikirije ijambo ku munsi wa gatandatu avuga yuko afise icizere kabanya Israeli banyurujwe mu gace kigaza bose bagiye kurekugwa. Nubwo biruko kuri uwo munsi nyene wa gatandatu igisirikare ca Israeli bivugwa ko cyakoze igitero gihitana abantu 57 hamwe n'inyubako nyinshi zabomaguritse. Ivyo bikaba vyemezwa n'umuhari Hamas hamwe n'abajejwe ubutabazi mu gice cigaza. Ivyo bikaba bibaye mu gihe Donald Trump umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasavye Israeli guhagarika ibitero imbere yuko ibiganiro bitangura mu gihugu ca Misiri. Twabamenyesha kandi yuko ibiganiro biza kuba ku mugoroba ho kuri uno wa mbere ku mugwa mukuru wa Misiri ariwo Kere, vyatunganijwe n'umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Bikaba biza guhuza abazoba baserukiye igihugu ca Israel hamwe n'abaza kuba baserukiye igihugu ca Palestine baturutse mu gice ca Gaza. Ivyo biganiro bikaba bitanga icizere ko hagiye guhagarikwa intambara muri ivyo bihugu. Mu bihugu vya Aziya naho havugwa yuko igihugu ca Nepal n'Ubuhindi
habaye umwuzure umaze guhitana abantu bagera kuri 60, benshi muri bo kaba bari mu duce tubangamirwa n'ihindagurika ry'ibihe mu gihe c'imvura n'inkukura yamihitana imirima. Mu gihugu ca Nepal rero imvura yaguye yabaye nyinshi cyane, hakaba haharugwa kugeza ubu abantu 44, muri abo 37 bakaba bapfiriye mu bitaro bimwe vyitwa Ilam, abarenga 200 bakaba barakomeretse cyane, 187 nabo baratabarijwe, muri abo 5 nabo bakaba kugeza ubu bataratorwa ibiziga vyabo. Ku mupaka waho w'ico gihugu bihana imbibe akaba hari igihugu c'Ubuhinde, nahone iyo mvura nyinshi y'igihuhusi yarahitanye abantu barenga 200 mu bice bitandukanye. Rero vyo muri ivyo bihugu hakaba havugwa yuko iyo mvura yahitanye amabarabara menshi nk'uko vyemezwa n'inama nkenguzamateka y'igihugu c'Ubuhinde. Akaba ari no kuri no nkuru ivugwa mu makungu dusozereye ko ano makuru, ariko abayafatiye hagati reka tubibutse ingingo nkuru zari ziyagize. Kwigenekerezo rya 5 Gitugutu uko umwaka utashe, Burundi burifadikanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi wahariwe umwigisha. Uwo munsi ukabushitse mu Burundi igisata c'indero gihanzwe n'ingorane nyinshi, ngo nta gihugu na kimwe gishobora gutera imbere kidakoreye mu butaka bw'isi, kuko umuntu kugira aronke ico afungura ategerezwa kuba yarimye. Nayo muyavugwa mu makungu twababwiye ko mu gihugu ca Misiri uno munsi niho haza kuba ibiganiro hagati y'igihugu ca Israel na Palestine. Ivyo biganiro bikaba biza kuba bishingiye ku guhanahana abafungwa n'abanyurujwe hagati y'ivyo bihugu. Akaba ari hano dusozereye ko ano makuru. Shimire mwebwe mwese mwariko murayakurikirana, shimire Aubin Albakaze yariko aramfasha mu buhinga bw'ivyuma, Fleury Bernice ahishakiye akaba ari je nariko ndabashikiriza ano makuru. Ndabasezere ndabifuriza kugira ibihe vyiza n'isamirizi Black FM.